Ndabaramukije cane bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, amahoro y'Imana, kugubwa neza, kuroranirwa mu byanyu no mu banyu aho muherereye, nivyo ndabipfurije. Ni jewe Janvier Manirambona ngarutse muri kino kiganiro kuri mwebwe musanzwe mugikurikirana, nibaza ko atari irya mbere, kumbure mubonye ko wari jewe nkunda kukibategurira nongera ndakibashikiriza. Nkambahaye kaze rero muri kino kiganiro bashasha n'abari basanzwe bamaze kugikurikirana, kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana muri aya masaha yo mu gitondo, kumbure bivanye n'umwe wese igihe akurikiraniye kino kiganiro. Kino kiganiro gifashe intumbero yo gusangira n'abantu b'Imana abakunzi ba kino kiganiro ijambo ryo mu gatondo, kugira ngo umuntu aronke ijambo yirigwana yiyumvira ko ameditako. Ni muri iyo ntumbero rero twacise igitondo gishasha. Hariho n'ibindi biganiro bisanzwe bicisha kuri runo rubuga rwitwa Ntamvu Idahita TV, umutsima w'ubugingo, ijambo ry'Imana mu buryo bwiramvuye canke se bwagutse, umwanya wiyaguye. Hanyuma hakabaho n'ikiganiro tuganiramwo ivy'amagara y'abantu, kumbure twise canke twataziriye yaga muganga. Ibyo vyose rero turabiganiriramwo, kimwe kimwe cose nivyo kijejwe. Kuri runo rubuga dusoma amajambo abonekana mu cete ca mbere ca Yohana mu gice ca gatatu, dusoma 30 nyene ya mbere, twumve ngene aya majambo avuga. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo urukundo rwa Data wa twese rwaduhinduye abana biwe. Murabe urukundo uko rungana Data wa twese yatugiriye, ko twitwa abana b'Imana, kandi niko turi. Nico gituma ab'isi batatuzi, kuko batayimenye. Abo nkunda, none turi abana b'Imana, ariko uko tuzomera ntikurahishurwa. Ico tuzi ni uko Yesu niyahishurwa tuzosa nawe, kuko tuzomuraba uko ari. Kandi umuntu wese amuziga ko ibyo ariyeza nk'uko uwo ari uwera. Imana yacu nihimbazwa. Aya majambo niyo tugomba dusangire muri uno mwanya dufise muri kino kiganiro, ntitwifuza kubarambira. Aya majambo tuyabonye mu cete ca mbere ca Yohana, canke se canditswe na Yohana. Uyu Yohana ni umwe muri za ntumwa 12 zagendanye na Yesu igihe Yesu yari akiri ngaha mw'isi. Hanyuma kandi niwe yanditse kiriya gitabo canke se buriya butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana. Ni nawe kandi yitirirwa bino bitabo canke se bino vyeta no mabaruwa no makete atatu. Tubona ngo irya mbere rya Yohana, irya kabiri rya Yohana n'irya gatatu rya Yohana. Ni nawe kandi yitirirwa kiriya gitabo c'ivyahishuriwe Yohana. Imana yacu nihimbazwa. Nano majambo rero tubonye ngaha ayi uyu mwigishwa wa Yesu, mbere ahandi Bibiliya nikunda kuvuga ngo wa mwigishwa Yesu yakunda. Ibyo byose ntitwakorwa turabiza, bo murumva yuko tubivuze twirukanga, ariko ngaha amajambo ntumbereye ko dukuramo dusengera ko twirirwana n'amajambo ari ku murongo uriya umurongo wa gatatu uvuga ngo kandi umuntu wese amuziga kw'ivyo ariyeza nk'uko uwo ari uwera. Imana yacu nihimbazwe. Mbega ibyo uyu muntu akwiye kwezwa aziga nibihe canke se amuzigako? Ngaha ni ku murongo wa kabiri havuga ngo abo nkunda, none turi abana b'Imana, ariko uko tuzomera ntikurahishurwa. Ico tuzi ni uko Yesu niyahishurwa tuzosa nawe, kuko tuzomuraba uko ari. Imana yacu nihimbazwa. Ngaha rero ugerageje kuraba neza uca ubona ko mu by'ukuri ibyo dukwiye kubonamwo yuko yari kabereka baziga kuri Yesu, baziga ku Mana, ni iby'ingene bazomera
kuko uko bazomera nkuko yavuze ngo uko tuzomera ni kurahishurwa, byabonekana ko hariho ibimaze guhishurwa, hariho n'ibitarahishurwa. Uko tuzomera, uko tuzosa, ariko ngo mugabo ngo uko azosa niko tuzosa, none azobasa gute? Ibyo byose biri mu byo abamuzigako bafise bamuzigako. No kuvuga ibyo byose biri mu byo umuntu akirindiriye atararonka, atarashikako, atarakira. Hanyuma rero twabonye mu murongo wa mbere yavuze yerekana ngo murabe urukundo rw'Imana, nako ngo murabe urukundo uko rungana Data wa twese yatugiriye ko twitwa abana b'Imana, ngo kandi niko turi, Imana yacu nihimbazwe. Ariko yerekana rero yuko urukundo rwinshi rurengeye umuntu yokwiyumvira, ariko rukundo Imana Data wa twese yatugiriye. Muri urwo rukundo rero Data wa twese yatugiriye, muri urwo rukundo Imana yadukunze, ngo rwabashije kuduhindura abana b'Imana, rwaduhinduye abana ba Data wa twese, rwaduhinduye ubwenegihugu, rwaduhinduriye ubwenegihugu bwo kuba abantu bo mu isi, bwo kumera nk'abandi bantu bose, ariko ruduhereza ubwenegihugu bw'iyo Data wa twese aba mu ijuru, kuko rwatugize abana b'Imana. Tumaze kuba abana b'Imana rero otomatikuma tuba turonse ubwenegihugu bw'iyo Papa wacu aba, cyangwa se Data wa twese aba. Imana yacu nihimbazwe. Iki kintu rero cyari gihambaye cyane, novuga ngo kigomba kuza ngo cegere wa murongo wo muri Yohana, mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo bwanditswe na Yohana igice cya 3:16. hari amajambo avuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mu isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera ntazopfe rubi, ariko ahabwe ubugingo. Imana yacu nihimbazwe. Numva rero yuko aya majambo arashimikira cyane ku rukundo Imana yakunze abari mu isi. Imana yacu nihimbazwe. Rero ngaha twumvise ngo murabe yemwe bantu nandikiye lino baruwa, kino cete, namwe fata umwanya muzirikane ku rukundo ubwo Data wa twese yadukunze yatugiriye, rwaduhinduye abana biwe. Ntitwari dukwiye, ntitwari tubereye, naco twakoze cari gutuma tubenefisya ukuba abana ba Data wa twese, ariko kubw'urukundo rwiwe, kubw'ikigumbagumba yatugiriye, kubw'ubuntu yatugiriye, urukundo rwiwe rwaraduhinduye, rwadushize mu mugabane, mu mugwi w'abana biwe. Imana yacu nihimbazwe. Turavuga rero ngo kandi niko turi, twarahindutse, turi abana b'Imana. Hanyuma tuvuga ngo nico gituma ab'isi batatuzi kuko batayimenye. Imana yacu nihimbazwe. Ab'isi ni ukuvuga yuko n'abatashoboye guhindurwa n'urukundo rw'Imana, abatemeye kwakira ingabire y'agakiza, abatemeye kumva umuhamagaro w'urukundo rw'Imana. Kuko umuhamagaro w'urukundo rw'Imana muri buriya butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana igice cya 3:16, uwo muhamagaro uvuga ngo kugira ngo abamwizera bose ntibazopfe rubi. Ni ukuvuga urukundo rw'Imana rero ruduhamagarira kwizera Imana. Hamwe umuntu atokumvira ijwi rimuhamagarira kwizera Imana, ntibyokunda yuko urukundo rwa Data wa twese rumuhindura umwana w'Imana. Kugira ngo bikunde ko umuntu uru rukundo rwa Data wa twese rumuhindura umwana w'Imana, biramusaba kumvira ijwi rimuhamagara
rimuhamagarira kwizera, rimuhamagarira kwakira Yesu Kristo ngo yongere amwizere, amubere umwami n'umukiza mu bugingo bwiwe, abone guharirwa ibyaha, maze bivugwe ngo nuko rero abari muri Kristo Yesu nta rubanza ruzobatsinda, kuko ibya mbere biba bishize, baba bahindutse icaremwe gishasha. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero twabonye ibyo yavuze, avuga ngo uko tuzomera ntiturahishurwa, ariko mugabo niyamara guhishurwa uko azosa niko nako tuzosa. Hanyuma kandi kuko tuzomuraba uko ari imbonankubone amaso mu yandi, tukabana. Kandi yagiye yavuze ngo imuhira kwa data hari amazu menshi, yaba atarahari ndabibabwiye, mugabo kubera yuko ahari ngiye kubategurira hanyu, kugira ngo aho nzoba ndi namwe abariho muzoba. Imana yacu nihimbazwe. Aya majambo rero abaryoshe, nta nuhava aguma yavuga, kubera ko ya minota yacu tutifuza kurenza isa n'iriko iregereza. Twifuza ko tutoza turenza iminota 10, 12, n'itatu, ibaye mike 15 kumbure. Naho bishoboka ugasanga nyine umuntu byamugoye, ariko mugabira ijambo rikwiye kuba ijambo ritwarika. Nuko imyanya igora, umuntu agombye gufata umwanya muremure, naho yoca aza awufata mu kiganiro umutsima w'ubugingo, kubera ko cyo kiba ari cigwa, novuga ngo cirambuye kuri iyo teme umuntu yahisemo kuvuga muri ico kiganiro umutsima w'ubugingo. Iyo rero umuntu akayivuga ko uko yumva ayihawe, n'atawe yamara, mugabo umuntu akabona yuko yagerageje kuvuga byinshi bishoboka bitwarika, naho nyine mu mwanya utwarika, kubera ko ntawo cagira ikiganiro kimara amasaha 10-15. Biragoye ntiworonka umuntu aguhaye amasaha yose, kiretse ngira ngo uwo arasanzwe ari nko kwiza mu gijoro akavuga ateka ntaramire kuri rino jambo. Nayo ubundi naho abari mu mutsima w'ubugingo ntituramba cane, iminota 30, 40 kumbura isaha. Twagiye tumara kumbura isaha, ugasanga nyine nta mwanya muremure umuntu yorenza ku isaha. None rero nuko bene data, none twumvise imbere ko dusoza duce dusenga, yavuze ngo kandi umuntu wese amuziga kw'ivyo ariyeza nk'uko uwo ari uwera. Iri niryo jambo nari nshatse kugutekerera, ngomba kukubwira ngo imbere yuko sozera mwene data ukurikiranye kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi, nimba nawe uri mu bamuziga ko ibyo, abiteze kuzosa nawe, abiteze kuzomuraba ukwasa imbona nkubone, abiteze kuzobana na data wa twese, abiteze kuzobana na Yesu Kristo, abiteze kuba mu mugwi w'abantu bahindutse abana b'Imana, nimba uri muri abo bafise ibyo vyizigiro. Kuko uravye ngaha mu zindi Bibiliya bakoresha ngo abafise iyo esperance, abafise ibyo vyizigiro, abantu bavyizeye kandi bavyiteze, biri mu byo biteze. Rero nimba nawe ugomba kumera nk'uko, nimba ugomba kuba muri uno mugwi w'abantu bafise ibyo biteze by'ingene bazohishurwa, ingene ubwiza bwabo buzohishurwa, ingene bazoba mu ijuru, bazobana na data wa twese, iri jambo ryavuze ngo abamwiteze ko ibyo bariyeza, ntibaba inderamaboko, ntibaca bicara ngo baranze. Nimba ufise ibyo witeze ku Mana, nimba ufise amasezerano urindiriye ku Mana, nimba witeze kuzokumva inzamba, nimba ugomba kuzokumva inzamba, reka mvuge gutyo, nimba ugomba kuzoja mu ijuru, nimba ugomba kuzoraganwa umwandu n'abana b'Imana, abana bahinduwe kuba abana ba data wa twese, babihawe n'urukundo, biciye mu rukundo rw'Imana no kwizera umwana wayo Yesu Kristo. Nimba ibyo bintu wipfuza ko bizokubako, uhamagarirwa gushishikara kwiyeza. Nejo bundi niwabona umuntu mu rugendo rw'inovuga ngo rw'iyobokamana
atitaho ikintu cyo kwezwa, atitaho ikintu cyo gutunganya ubugingo, naho yo gucumura katavuga ngo pardon, atazi icyo cyo kwiyesikiza, atazi icyo cyo kwihana, uyu muntu ukamubona ameze gutyo, uyu muntu hange, kuko ntari mu bantu biteze ibi byitezwe n'abamwiteze uyu mwami w'abami, kuko abamwiteze ngo baharanira kwezwa, bariyeza kugira ngo bikunde baba bera nk'uko nawe ari uwera. Niwaba iki kintu cyo kwiyeza utagifise, iki kintu cyo kugira nuvuga ngo sanctification, ikintu cyo kuba purifiye kugira ngo wezwe utunganye ubu wera, umenye yuko bidakunda yuko uzorarwa iragi abana ba data wa twese bazoragwa. None rero sinzi muri ino minsi ngene bimeze, usanga kera wahora wezwa, wahora utunganya ubugingo, hagize akantu korokeramwo ugaca wihana, ukumva nyine wo kwihanurira. Ariko muri iki gihe mbega byahereye hehe? Bya bindi by'uko abantu bihana barira, imyosoro igacunduguta, bya bihe by'uko abantu bava mu mihana bakagenda baja no gutunganya ubugingo, kwaturira abakozi b'Imana no kubasaba ngo babahe impanuro. Ubwo ivyo bihe bimeze gute muri kino gihe? Burya kimwe mu kintu kigaragaza ubugingo mu muntu ari mwiyobokamana by'ukuri, nuko uyu muntu agwana intambara yo kwezwa. Mu biganiro vyarenganye n'ababwiye umupasiteri araho nsanzwe nzi, yitwa Diodone mugabo izina ry'ikirundi ntaryo nzi, yavuze ahantu ariko arigisha muri clôture muri kaminuza iraho y'Igitega. Nayibonye video ejo bundi avuga ngo mu bantu bari ngaha nimba harimo umuntu yoba nawe yihana, ndizera yuko nta muntu asumbya kwihana, bonsumbya ibindi mugabo ngaha muri rino koraniro ndishingira intaye ko ikintu cyitwa kwihana, igihe cyose ari akantu nakorokeyemo, igihe cyose ari akantu nagabitanije, nta muntu n'umwe ngaha asumbya kwihana. Imana yacu nidutabare. None rero bene data, dukwiye guharanira kuba abejejwe nk'uko nawe ari uwera, niho bizokunda ibyo tumwiteze ko byose tukabironka. Dusenga Imana ya minota yarimaguritse, gucungagwa n'isaha nyine ntibyoroshe, ariko nyine kandi n'amagwara ahogwa naho novuga amasaha abiri, usanga n'ubundi bindi bije ugasanga nyine ntibiheze. None rero bene data, n'ano majambo, mbega uru rugamba rwo kwiyeza, kwatura ibyaha, kubyihana, gusaba Imana imbabazi, uru rugamba urugwana gute? Nimba umuziga kw'ibyo, ibi byose tudondaguye n'ayandi masezerano tubona muri kino gitabo cyitwa Bibiliya, ukwiye kurwana urugamba rwo kwezwa, rwo kurwanya icyitwa icaha, niho bizogenda neza. Mwami Yesu, tugushimiye cyane kubw'ano majambo twumvise ko umuntu afise ikintu akwiteze ko, akwizera ko uyu muntu akwiye kwama yezwa, niho bizokunda, niho bizogenda neza. None rero umuntu wese umusa n'amajambo akaba yatujije akanwa kiwe akavuga ngo Mana, uru rugamba rwo kwiyeza rumaze iminsi runanira, ndabibana ibyaha ndavyivayangamwo, ariko simvyihana, berekera naho numva ijwi ricumita mu mutima, ariko uwo yampemu yari yarahoze, naramaze kuba igitimbe, naramaze kuba icihebe. Mana, uyu muntu yatuye akavuga ngo ndasavye ngo amaraso yamboneke ko mushoboze nongere gusubira kurwana urugamba rwo kwiyeza. Uyu muntu tumugirira neza, umugendere, kuko niwe uri kurarondera biciye muri ano majambo uvuganye n'ino mitima y'abantu bari kurakurikirana kino kiganiro. Akoze kuri Imana ibyo ugomba byose bishishikare kuba, kandi ushoboza abantu kugendera ano majambo, uyaherekereshe ibimenyetso n'ibitangaza, ashishikare kuba yagutse muri bo, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu, niho tusabye tuvyizeye, amen.